Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho umwe wese aherereye. Ano makuru hari bubashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Sentare Ntahinyuzwa yemeje ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni abandanya afunzwe. Iyo ngingo yayimenyeshejwe kuri uyu wa gatatu mw'ibohero rya Gitega, aho asanzwe afungiwe kuva mu kwezi kwa Mukakaro. Bimwe mu vyaha afungiwe ni uguhungabanya umutekano w'igihugu, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha, hamwe no gutuka umukuru w'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni yari yarengutse mu ndwi irangiye kugira iyo sentare yige ko yobandanya afunzwe canke ko yoburana yidegembya. Nayo kandi ntibuze kukugeza ko ino nkuru ivuga ko iminago habonetse abagwayi babiri ba korera. Kubw'abanyagihugu bo muri zone Minago yo muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi, abantu babiri bafashwe na korera barabonetse ku gacimbiri Ngonya muri zone Minago. Amasoko mu vy'amagara y'abantu hatomora ko abo bagwayi bariko bavurirwa ku bitaro vy'intara. Nayo kandi ndibuze no kukugeza ko iyi nkuru ivuga ko bamwe mu bagize leta bahinduwe. Abashikiranganji bane bagenywe kuri uyu wa mbere w'ino ndwi turimwo. N'uw'amagara w'abantu ariwe Ridwine Baradahana, uw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko, uw'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga, hamwe n'uwujejwe ivy'iyinjira ry'Uburundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko ariwe yitwa Gervais Abayeho. Muri abo hakaba harimwo uwuserukira ishirahamwe rikorera mu Burundi ryegereye ubutegetsi. Nayo hano makuru ku buryo buramvuye womenya ko sentare Ntahinyuzwa yafashe ingingo yo kugumiza General Bunyoni mu munyororo. Alain Guillaume Bunyoni yaramenyeshejwe mu ntango zino ndwi ingingo ya sentare Ntahinyuzwa, azobandanya kuburana apfunzwe. Mu ntahe y'icese yo ku wa kane uheze igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icenda 2023, General Alain Guillaume Bunyoni yari yasavye ko bomurekura vy'agateganyo akaburana yidegembya kubera amagara yiwe abangamiwe. Bunyoni yavuga ko afise diabete imumereye nabi, agatinya ko ashobora kugwara agakenera kuja kwa muganga akabura gitabara. General Bunyoni yavuze ko apfungiwe mu kumba gatoya ko kumushikira bisaba guca ku miryango itatu iriko amagufuri, kandi ko hama hacunzwe n'abapolisi babiri ku buryo ata n'umwe hashobora no kuhegera. Bunyoni yari yemeye gutanga ingwate y'imiliyoni 300 be n'amazu yiwe kugira ahumurize ubutungane ko atazohunga. Sentare Ntahinyuzwa ntiyemeye ivyo yayisavye. General Bunyoni na bagenzi we bazobandanya kuburana bapfunzwe. Nayo kandi iminago habonetse abagwayi babiri ba korera. Kubw'abanyagihugu bo muri zone Minago muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi, abantu babiri bafashwe na korera barabonetse mu gacimbiri Ngonya muri zone Minago. Amasoko mu vy'amagara y'abantu hatomora ko abo bagwayi bariko bavurirwa ku bitaro vy'intara. Kubw'abanyagihugu muri ako gace abantu bafise ikibazo co kuronka amazi meza haraheze amezi menshi. Bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika, basaba abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo. Abajejwe intwaro muri komine bavuga ko bafashe ingingo zo kubuza irandagata ry'ico kiza. Ingingo zafashwe mw'itangazo ryiwe, Musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minani yahagaritse urudandazwa rw'ibifungurwa bitetse kw'ibarabara ry'igihugu nimero 3 rifatanya Rumonge n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Birabujijwe kandi kuvoma, koga no kumesurira mu kiyaga Tanganyika. Uko akaba ariko iryo tangazo ryongerako. Abafise ubunywero n'ababudandariza mu bibanza bitagira amazi meza, bitanagira ubuzu bwa surwumwe, basabwa guhagarika ibikorwa. Hari haheze amayinga abiri hibonekeje uwundi murwayi wa korera muri karitiye Nkayamba mu gisagara ca Rumonge. Abanyagihugu bo muri ico gisagara nabo nyene bafise ingorane z'ubukene bw'amazi meza. Ibikorwa bisonera isibe.
Ku mabarabara abanyagihugu barakora urudandazwa rwo gutembereza ibintu. Abakenyezi bagurisha ivyamwa, imboga hamwe n'indagara kw'ibarabara ry'igihugu nimero zitatu kuva ku mugwa mukuru wa zone Gitaza muri komine Muhuta, Rutunga ndetse na Magara muri komine Bugarama ndetse na Rutumo, Minago na Kizuka muri komine Rumonge co kimwe no ku mugwa mukuru w'intara. Abagabo nabo bagurisha inyama z'inka n'amafi vyokeje kubiyunguruza mu mamodokari yo kwiyunguruza. Ivyo bifungurwa bitegurirwa mu bibanza bitagira isuku n'amazi meza. Abanyagihugu babifungura uko babisanze nabo nyene badakaravye. Ivyo birafasha irandagata ry'ico kiza ca korera kubw'ababikurikiranira hafi. Nayo kandi mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugezako mu ntango z'ano makuru nyene nuko mu Burundi bamwe mu bagize leta bahinduwe. Abashikiranganji bane baragenywe kuri uyu wa mbere aribo uw'amagara y'abantu witwa Ridwine Baradahana, uw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ariwe yitwa Prosper Dodiko, uw'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga hamwe n'uwujejwe ivy'iyinjira ry'Uburundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko Gervais Abayeho. Muri abo hakaba harimwo uwuserukira ishirahamwe rikorera mu Burundi ryegereye ubutegetsi. Bakaba basubiriye Sylvie Nzeyimana, Santus Niragira, Deo Rusengwamihigo na Ezekiel Nibigira. Muri abo hakaba harimwo uwuserukira ishirahamwe rirahanira agateka ka zina muntu ryegereye ubutegetsi. Uwo nawe ni Venuste Muyabaga arongoye Barintahe, ishirahamwe ryerekana ko rishigikiye ubutegetsi bw'u Burundi muri iyi myaka iheze kuva ku ruhagarara rwa politike rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na kane rwatangujwe n'ikiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza uwo mwaka nyene. Muri nk'umumenyereza mu nkino, naho iwanyu kuraba uko muhindura abakinyi kugira ngo mukine neza. Nimba ari abakinyi badakina neza bose baca bagwa mu mporero. Uko akaba ariko umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera yari yabwiye Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, mu gihe yariko arerekana icegeranyo c'igice ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. CNDD FDD nayo nyene yaronyejwe abakomiseri bashasha. Kuwa gatandatu uheze umugambwe uri ku butegetsi waragize impinduka nawo nyene mu murwi uwurongoye. Doriane Munezero yasubiriye Nancy Ninette Mutoni mu kibanza c'uwujejwe amakuru. Karini Mbarushimana asubirira Goderive Nininahazwe mu mabanga y'uwujejwe imico n'akaranga. Nawe Denis Karera azoba ajejwe imihari ya CNDD FDD akaba asubiriye Lazare Mvuyekure. Denis Karera mu vyo agarutse kurongora hakaba harimwo imbonerakure. Ni abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD mu kibanza yabayemwo imbere yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu. Imbonerakure ziswe inkorabara na Nation Zini. Doriane Munezero gushika ubu yari icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Yari mu biro bijejwe kumenyesha amakuru vy'umukuru w'igihugu kuva haheze imyaka 8. Kubw'amasoko yegereye umugambwe uri ku butegetsi, Nancy Ninette Mutoni hategerezwa guhabwa amabanga hanze y'igihugu nk'uwuserukira igihugu. Nayo mu gusozera ano makuru, ese Tereza Ngendandumwe yaraye yakiriwe na Angelina Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ninde? Amasasu 5 canke 6 niyo Tereza ngo yumvise mw'ijoro ryo kuwa 15 Nzero umwaka w'1965. Yari muri maternité amaze iminsi 4 yibarutse akana k'agakobwa kagira 4 mu rugo rwiwe na Petero Ngendandumwe, umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Akicumva ayo masasu ubwo nyene yaciye amenya ko umushingantahe wiwe Petero Ngendandumwe bahejeje kumugandagura. Uyo mwubahwa hakaba hariho yaragisohoka ibitaro Clinique Prince Louis Rwagasore, aho yaravuye kuraba uwo mukenyezi wiwe. Hakaba hari igihe c'isaha 3 z'ijoro. Petero Ngendandumwe yari afise imyaka 33, Tereza umupfasoni asize akaba yari afise imyaka 27 n'abana 4. Burya rero ngo bari bamuburiye ko umugabo wiwe atazomara kabiri. Umuganwa Rudoviko Rwagasore hakaba n'umugenzi Mpfapfe hacishwa muri Gitugutu umwaka w'1961. Abatari bake barabwiye uyu mukenyezi ko umugabo wiwe adahevye ivya politike azobizira, ariko Ngendandumwe we ngo ntiyabikozwa.
umunsi araswa Petero Ngendandumwe akaba yari yiriwe mu gikorwa co gutora abagize leta nshasha, ni nyuma y'aho umwami Mwambutsa wa kane yari asubiye kumwizera ku ncuro ya kabiri ngo abe umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Iwacu, Tereza Ngendandumwe akomoka ku mutware Coya yahoze atwara mu gihe c'intwaro ya Cami kamwe mu turere tw'uburaruko bw'u Burundi. Tereza akaba yarize co kimwe n'umukenyezi wa Rwagasore Marie Rose Ntamikevyo kw'ishure Lycée Charles Notre Dame de Vugizo, ico gihe rikaba ryari ryiharijwe n'abana b'abazungukazi. Tereza Ngendandumwe hakaba kandi hari inakuru ku ruhande rwa nyina w'umwigeme Keri Ngaruko yabaye Miss Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2021.